wongera ko Ngozi City na Messager Ngozi bigaragara ko ari izo zindi ziri aho hafi zishobora kuba zo kwisanga muri kino kinogo mu gihe zitokwitwara neza muri match zikurikira. Uravye fixtures y'aya ma equipe yose bari kumwe na equipe yitwa Burundi Sport Dynamique, Patrick uko adu yaravuze ngo ni equipe izi neza kuba mu minsi ya nyuma ico bisaba uri kuragwana n'ubuzima kugira ngo urokoke. Pictures izo abagenzi babo bafise hariya ubona biborohera ku rugero rungana gute ku buryo urugamba baza kurutsinda vyoroshe Dynamique tuyibone mu cicaro ca kabiri. Je kubgaje nabona ko burya hari iyi equipe yonyine isa naho umenye ishobora kwikura muri kino kibazo bivanye nuko yindi migwi kwitwara muri championnat ya Première Division. Ndavuga nk'umugwi wa Garage Express numugwi nibyo utarigera utsindwa match nimwe kuva phase retour yatangura kuva ku munsi wa 16 banganya na Kanzana TD banganya na Beji banganya na Rukinzo, ariko wanumva numugwi ufise ubwo bushobozi bwo kunganya na equipe yari yose, ariko no kudatsinda equipe yari yose bagenda barakina nayo kuva kuri ya equipe ya nyuma yitwa Beji Green kuja kuri ya equipe yitwa Musongati iri muri zine za mbere muri champion. Kubw'ivyo rero bituma no mugwi kenshi ntawo hagaciro kadasanzwe ku buryo bashobora kwitwaramwo nubwo bagihagaze hafi yuva muri zone rouge canke gushikira equipe iri ku murongo tukora, kuko equipe iratsinda match imwe nanganye zitatume munganya amanota. Ubwo rero kubganje Garage Express mu gihe ataminduka zokugwa bafise equipe ya Vitaro muri match igiye gukurikira, mu gihe ataminduka zokugwa simbona ko ari umugufisa ayo mahirwe yo kugera mu cicaro ca mbere nakukuma mu cicaro ca mbere. Hanyuma reka mvuge kuri equipe ya Burundi Sport Dynamique ko BG yo sinza kwigaruka kuko yari yaramaze gukoroka, nubwo matematiki bitarahera ariko yaramaze gukoroka. Burundi Sport Dynamique bariko bagwana n'imigwi bashobora guta muri kino kibanza, iyo migwi nayo ndavuga Messager Ngozi na Ngozi City. Kandi iyo ugerageje kuraba mu gihe Dynamique ikora akazi kayo neza bashobora guta yino migwi. Impamvu mvuga ngo bashobora guta yino migwi ni iki? Ubwa mbere na mbere nka Ngozi City bamaze match nyinshi badatsinda urukino. Ngozi City baruka gutsinda match kera pe. Kera. Iyo uravye akazi kuno mugwi uheruka kwikorera no mugwi uheruka gutsinda match kera. Match Ngozi City baruka gutsinda batsinze umugwi match Ngozi City baruka gutsinda bakaronka amanota agera kuri 3 hari kuri journée ya 14 muri Fazare batsinda umugwi wa Vision igitsindo kimwe ko busa. Ahandi ho match zose bagiye gukina muri phase retour baratsinzwe canke bakabura bakanganya kuko banganije na equipe ya Interstar bananganye na equipe ya Mamuru Rese na Flambeau du Centre. Wanaraba match bafise imbere par exemple nka match bagiye gukina na Muzinga ya Gange nivyo bazokwakira, ariko iyo naravye amahirwe bafise uza gusanga nimiburi buri kintu cyonyine gishobora gukogwa ni equipe ya Ngozi City no kunganya na equipe ya Muzinga. Bazoca bakina na Burundi Sport Dynamique bakine na equipe ya Kayanzana TD bayisanze kuri stade Gatwari yeheruka gutsinda Messager Ngozi 2 kubusa, bace bakina na Beji Green bakina na Rukinzo bakina na Musongati bakina na Olympique Star. Iyi equipe y'ibisa n'ifisa amahirwe ivanye n'imigizokina nubwo akazi kabo ku giti cyabo bo bwite batagakora nkuko bibereye, ariko mugwi ubufise ayo make canke utera ayo makenga meshi yo kwisanga muri kino kibanza yitwa Messager Ngozi. Messager Ngozi nivyo hari gihe bicamo karonka intsinzi, ariko wanaraba rimwe na rimwe mu nkino zazindi bakabaye batsinda canke bari kubagwana na migwi ya nyuma nibitware neza. Wanaraba liste ya match bafise muri izi nkino ziri imbere zabo ugasanga ni liste igoye, kuko uretse equipe ya Beji Green bazokina gusika isa niyisanzwe wovuga ngo directement kwa Messager ngo zobategezwa gukura kwa amanota 3. Bazokina na Rukinzo, bazokina na Musongati bifuza kuba wa kabiri muri championnat, bazokina na Olympique Star n'ibyo byabo bitarasobanuka neza, bazokina na Aigle Noir taratsindwa match nimwe muri championnat mu gihe utotsindwa nino equipe ya Musongati muri Indwi. Je kubganje byo ngora gusubira kwizera mu gushora gutsinda equipe ya Aigle Noir bishoboka ko nino saison ishobora kurangira Aigle Noir badatsinzwe urukino namwe mu gihe batotsindwa nino equipe yonyene isigaye ikomeye bafise yitwa Musongati. Oya nibaza ko kuri Aigle Noir bisa nka amahigwe menshi ari kurangiza saison batongeye gutsindwa. Equipe ishobora kurangiza saison idatsinzwe na rimwe. Waraba Vision na ibiraho iri kumwe na Messager, waraba Vitali ibiraho, waraba Interstar ibiraho, wanaraba kandi ukanatsina nizo match bazokina ku ruhande rwa Messager Ngozi muri ino saison. Je kubganje rero kubw'ivyo biza gutuma Messager Ngozi ndakugira ko amakinga kuri za equipe zisa nivyo niziko zigwana n'ubuzima bwavyo kandi ku rugero rukomeye, ariko
bivanye n'abakaba bariko bahurana b'imbere bishobora kubagora kwitwara neza kugira ngo babandanye baramira kuguma mu cicaro ca mbere. Iyi migwi ikoroka canke iyi migwi y'inyuma itatona cane cane ya nyuma iri kwitangariza ritaziyerekana ko ari imigwi vraiment bereye gukoroka. Ibereye kugira. Aha ndavuga BS Dynamic, ndavuga equipe ya BG Green, ariko kandi na Garage Express nubwo Garage uje kubanja agomba mbona ariyo equipe yakaba yihagarara ko kuruta izindi equipe zose. Jemba mbona ahubwo iyi migwi itatu yose iri muri zone rouge, ndavuga BS Dynamic, gacushira ko Garage Express, BG Green maze yo nibaza ko turindiriye kiba nka ya Delta Star yo mu Gatumba tugira kubona cagiye ngo kuri classement sinzi umuntu nigeze kumva avuga ngo niyo equipe ya nyuma kwisi tugize classement y'ama equipe ya nyuma afisa amanota mabi mu mashampiyona yose yo kwisi niyo ya nyuma kwisi byaje maze usanga maze ifisa amanota ndwi ariko kijya gihe Delta Star mega ifisa amanota bari 9 yari 9 amanota 9 yako mongera 30 yako gukwira 10 ibe rainbow ni nka rainbow nyene bivuze ngo rero kugeza mu aka kanya BS Dynamique inkino 5 maze gutsindwa inshuro 4 nganya rimwe. Cigenda kuri Garage Express inkino 5 yo imaze kubironka yamaze kuba umwami wo kunganya muri Primus League Burundi. Kuri BG Green maze inkino 5 gutsindwa inkino 5 nyene. Nubwo twabonye ifise amwe mu mazina twavuga ko twabonye muri Primus League mu myaka iheze, aho ndavuga nk'aba Magrual, ndavuga amazina menshi agiye atandukanye twabonye muri equipe yazanye, ariko boneka ko bisa nkaho kariyeri yayo mazina baje kurangiza ibintu byo gukina umupira w'amaguru. Biragoye kugira ngo mbangira amakenga kuri equipe ya BS Dynamic na Garage Express, kuko BS Dynamic mu mwaka uheze canke wanashaka no muri 2024 BS Dynamic yarindi irangiza sezo ubona ngo ishobora gukoroka mu cyaca kabiri, ariko hageze cagihe nyine ubona kuri journée ya 29 na journée ya 30 hajya abandi ariko baragwana bavuga ngo ninde aza gutwara igikombe, ninde aza kuwa mbenda bo kabiri, wasanga BS Dynamic nayo iri kiravuga ngo ninde aza gukoroka, ugasangira koke yaho nyene baye 13. For example nko kuri journée ya 19 Burundi Dynamic bari mu murongo tukura bafite amanota 11, barusha amanota 2 gusa equipe ya Deire bakarusha amanota agera kuri 5 gusa equipe y'amasipiri yari ya nyuma ku rutonde yari amanota 6. Mugabo ugerageje kuraba nyuma ya journée 20 Kanatsina na 5 bari bakiri muri zone rouge. Journée ya 20 n'umunani nibwo bavayo bagatera equipe ya Deire ndetse na equipe ya Mososho. Ya rero uravye kuri BS Dynamic je hari amakipe muri Primus League amaze kuba mbona cyangwa ngunda kuvuga ngo hari amakipe je nabonye muri Première Division muri Primus League Burundi menshi menga ntabafise hangiro ryo gutwara igikombe, ariko yibere muri Première Division ntakoroke arose yo Big Four arayishima. Aho novuga ko na Musonga tirimwo, za Olympique Stars zirimwo, za Rukinzo zirimwo, izi za Kayanza United zirimwo. Ubu dutanguye kubona hiyongeramo na message ngozi kuko nayo ubu ahigeze irikira hatanati mana mufasha nka Premier Division nimbona buca baravuga ngo Vision uno munsi wo tureka tukayaronka bavuga tugume mu cyambere bafise message ngozi mu gihe izo equipe zokina zigakina n'umutima n'umushaha wazo message ngozi yo bimaze kugenda ugacigenda karaba rero hariho ama equipe je mvuga ngo yamaze kubona ngo tege ibintu by'ibikombe ntabyo riko turiruka ko cyane, ahubwo equipe mw'imyaka 3 turiko turabona zirukankana ku bikombe ni Flambeau du Centre, ni Bumamuru, ni Yegre Noir de Fighters. Nivyo na Musonga ati ziraza zigatanga akazi rimwe na rimwe, ariko buge aya ma equipe menshi bisa nkaho gahunda y'abari yo kuvuga ngo twegereka tuze Première Division tugumemo hanyuma tugume dukina Première Division ni hagera wanashaka hageze muri abamenyereza b'iyimigwi kenshi wanashaka n'ama interview yabo bakubwira ngo twebwe twiteguye kuzoja muri Big Four no kuzogera kure muri Coupe du Président. Imagine umuntu akubwira ati nkeneye kugera kure muri Coupe du Président, aroroke ni wagera kure muri Coupe du Président ukagera kare de finale, dufate ugeze wiceme de finale kuko naho ashobora kuba ari kure.
eske Rero tugiye gutwara igikombe. bica bikungura iki Rero muri tugiye muri gutwara Covid igikombe. president utatwaye igikombe biba bigoye cyane rero navuga ko kuri aya makipe ya Yewe nyuma impamvu navuze nti ajya atatu ya nyuma mbona ari atatu nyine kuri kuri burya ya nubwo tuvuga ngo Burundi Sport Dynamique ni ekipe ikora ayo maremontada yo kugaruka muri phase retour ucuraba ama ekipe yayikozeko for example nka 2025 uretse ya ekipe yanyu hari Olympique Star ishobora no kubikora kwa message ngo zino sezo imigwi batsinze yari ntiyari amasipiri ya Koroka ntiyari Kayanza United ntiyari Ngozi City nibatsinze na ekipe ya Muso Sugar byumvikana ngo ekipe zabaye zimwe nyene zari zifise uguhagarara nabi muri champion iyo uri kuhura nayo ama ekipe yandi akomeye bica bigorana sinzi neza uko bizava bigenda gukora casigaye igihe ariko je ama ekipe ari nyuma ndabona ko ariko arahangana ariko nkuko Patrick yabivuze nariko ndaraba inkino message ngo zisigaje burya mu gihe hogera ekipe imwe irokoka muri ziya ziri muri zone rouge yitwara neza message ngo dushobora kuyibura kuko urukino rwonyene bafise goroshe no gwa BG Green Mazi bagomba gukina muri weekend bazova kwa BG bakigwe na Rukinzo bakire Musongati bakigwe na Olympique Star kuri Stade Umuco bakire Aigle Noir abazo bari kuri jone ya 27 bace bakira Vision bace bakigwa na Vitaro bace bakira Interstar harimo Interstar harimo Vitaro harimo Aigle Noir harimo Vision harimo Olympique Star bintu ngo match kuri ekipe ya Ngozi City basigaranye match zihe Ngozi City n'abafise matches novuga bo zirakomeye kubera ko bazukina nino migwi nyene bariko baragwanira kudakoroka bafise par exemple match bwa mbere na mbere bagiye gukina ni ekipe ya Muzinga bagiye gukina ariko kandi maze iminsi nayo itariko irabona amanota 3 ya itariko irabona amanota 3 ya nyuma bazoca bakina na Burundi Sport Dynamique hanyuma bace bakina nayo igomba gukoroka Dynamique barakinira Ngozi oya ni Dynamique yakira bace bakina na Garage Express bakira bace bagendera ekipe ya Kayanza United bace bakina na BG bace bakina na Rukinzo bace bakina na Musongati kuri jone ya 29 bace barangiza kwa Olympique Star mfatiye muri iriya nzu yitwa Ngozi City ubuzima babayemwo muri iyi minsi nubwo nabonye abafana badakunda kwemera ko ama ekipe y'Abakenya ari mu bibazo by'ubutunzi uyango dufise amafaranga kamaza none bo vyopfuma message ngo zukabona ko ari mitende gusumba Ngozi City kuko barakubwira ngo ubuyobozi hariya ntaco butari kubura